Merci. Merci. Linoji nawe unyene ku ruhande rwawe Latri yasinye ku ruhande rwiwe naguhe nawe usinye ku ruhande rwiwawe ni zibiri neza Linoji rimwe kabiri gatatu merci beaucoup iyindi yes Latri iyo ni iwawe hari ibyo gukompleta ngaho turashobora kujya gukompleta sawa no DJ calm down ariko araduhamagara yes baramukanye iyo foto ndayikeneye baramukanye mugwane mu nda okay merci kandi mufise n'imishatsi imwe muranasa oya niba Imana yamuhaye nabo bahungu bose batatu bambaye amakoti asa yes amashyi menshi cyane okay asante sana ibirahuri murabifise abakameramani tugiye kubaza ibibazo usumba ukufumbase ahari Imana imwongere umugisha nibaza ko aricyo naciyumviro najewe mfise kandi n'undi wese ari ngahanye mubigira ko babiri bavurana ubute wowe journaliste numvise akantu rino icambere mbere gushikura umwanya tukaba tugiye mu mwuka w'abazima ica kabiri reka nshimire abavyeyi banje banyibarutse nababonye baje kunshigikira ica gatatu reka nshimire abanditsi n'abamenyesha makuru baje kudushigikira kuri umunsi udasanzwe ibikurikira reka nshimire mwebwe mwese ndabona abaririmbyi batandukanye baje kudushigikira kugira umugirwa w'uno munsi uze kugenda neza mu vyubahiro byanyu mwikomera amashi mwe mwashoboza kudushigikira nkuko abatanga amajambo bagiye barabisigura babivuga uko mutubona ngaho imbere turi abo mu muryango umwe uwo muryango nawo ukaba witwa Wema Entertainment. Jewe hano nkuko mubona bampaye icicaro cyo hagati ijambo ni jewe ariko ubutumwa nyamukuru wantumye akaba atari hano. Turafise umuvyeyi yitwa Wema Ornella akaba asanzwe aba mu gihugu cya Australia akaba yaraturondeye aravuga ati ndifuza yuko fasha ingabirano z'abana b'igihugu zitagira gifasha zitagira bashigikira kugira dushore kubandanya duteza imbere igihugu na cyane cyane mu gwaruka biciye mu ngabirano zago. Imbere yuko mbandanya buri murundi wese umutima buri mwene gihugu umutima aba yifuza yuko haboneka bishasha ndetse hakaboneka umutekano iterambere na cyane cyane muri generation barimwo cyandi buvugurunganwe nimba harabonetse rero umuvyeyi yifuza yuko ugwaruka rw'u Burundi yifuza ko gotera imbere na cyane cyane abo bafise ingabirano nuko aba yifuza iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'abana b'igihugu. Mu vyubahiro byanyu nifuje ko mwo mukomera amashi ahari hose. Tugitangura kubaka n'umuryango wa Wema Entertainment byatanguye jewe nkuko mubizi murazi neza yuko ndumumenyesha makuru abasanzwe nkorera ku Isamirizi Black FM nkongera nkahagarara ikinyamakuru Hitop TV imbonesha kure Hitop TV hano ku butaka bw'u Burundi
twarageregeje turavuga ati reka turabe ukungene dushobora guteza imbere ugwaruka biciye mu ngabirano zacu dufise, ariko kandi izo ngabirano zitagira gishigikirwa, zitagira gifasha, ntacyo biba bimaze. Bivanye n'uwo muvyeyi kubona ingabirano jewe nsanzwe mfise, yaravuze ati ndifuza yuko twokorana tukagira ico tugezeko. Muvyeyi yarandondeye abifashijwemo n'umuririmbyi w'imfura muri Wema Entertainment yitwa Yan A, asanzwe akorera imirimo yiwe mu gihugu ca Zambia. Baraheza barashikira, ariko nk'umwe mu gwaruka gwaruronsa amahigwe nkagirirwa ibako ryo kumenyana n'uwo muvyeyi, narahavuye ndavuga ati mbega Gabari ko ano mahigwe tuyaronse tuyakoze iki, tubigenze gute? Ibali arambwira ati reka turabe ikintu kizima dushobora gukora kugira uyu muvyeyi ashobore gufasha ugwaruka rwinshi mu mwanya muto. Turaheza dushinga ikintu bita Wema Entertainment. Wema Entertainment imaze kuvuka ntitwari kuvyishoboza twenyene, ntivyari gukunda kubera ko Wema Entertainment ifise ibisata vyinshi, ariko nkuko muzi yuko nsanzwe nkorera mu gisata cy'umuziki sinigeze ndacibagira. Naciye mfata ico gisata nyine ndagihagararira cyane, akaba ariyo mpamvu mubona dufise abaririmbyi hano imbere. Abavyibuka twaragize isanganya, benshi murabizi, turi mu bikorwa bya Wema Entertainment. Twaragiye turahura n'intambamyi zitandukanye turi mu gikorwa ca Wema Entertainment, kumvo zuko twifuza ko twokwiteza imbere tugatera imbere. Murazi neza yuko atawujya akatamugoye. Mu nyuma yaho niho twaja hamwe, umuvyeyi aravuga ati ntegerezwa guhagararira abana banje neza. Turaheza turegera umwe mu bavyeyi bakunze kutuba hagufi kenshi, mbere ndanagira ko menyesha nimba hoba abahoba batari babizi, ndafise umuvyeyi yitwa, sinzi ko no muvuga no mwizina kuko ntavugwa mwizina, ariko nyakuntunga arantahura, yitwa Maître Muvayo Jean, benshi muramuzi. Yaramfashije ndava mu iboro rikuru rya Mpimba ndi kumwe n'umuririmbyi Baraka Oleg. Nanje ndavuga ati umuvyeyi sinomwirengagiza kuko naco ntokora namuhanuje, naco nokora namubwiye ati mbega ibintu bimeze gute, nawe araheza aravuga ati ntegerezwa kugushigikira nk'umuvyeyi wawe. Ubuzima bwarabandanije muri Wema Entertainment, niho navuga ati reka turabe ukungene twokwagura umuryango, turondere abo dufashanyana mu guteza imbere ibikorwa bya Wema Entertainment, na cyane cyane mu guteza imbere ingabirano z'abana b'igihugu. Ndavuga ati reka mfate benshi muzi nka Rinoji, kuko numwe mu baririmbyi nzi neza ingabirano yiwe, nzi neza aho yavuye, ndamuzi nkeka kuva ku ndirimbo ya mbere, kuko ndumwe mu bantu bari bamuri inyuma kuva kera, nahata bushobozi nari mfise, ariko natwarashoboye gufashanya ivyo nshoboye. Ndamusigurira ndamubwira ati hari umuvyeyi yifuza guteza imbere kugwaruka rw'abana b'igihugu, mwonkundira mu vyubahiro vyanyu muze dufashanye n'uno rugamba rw'iterambere ry'igihugu tubicishije mu ngabirano z'abana b'igihugu. Nawe nkaba mbona yuko uri muri bamwe bafise ingabirano, icambu ca simbizi ngo utangure gukora ivyunguka. Arambwira ati jewe nanje ndifuza gutera imbere, kandi ndifuza yuko ngira ico shitseko, ariko nuko ataburyo ndaronka kandi ntaronka gifasha. Jewe ndamubwira ati amagorwa abaririmbyi mucamwo ndayazi, kandi ibibazo ufise bimwe bimwe ivyo nshoboye kumenya ndabizi, nkamwe unkundira
tukaba turi kumwe muri urwo rugamba hari byinshi twoshikako ntiyangabiye yaremeye benshi murazi yuko afite indirimbo gushaka no kanya no kwita yuko ariyo ndirimbo ya mbere mu Burundi hit song iriko iravuzwa hirya nino ndetse kandi kaze yitwa Legend. Amaze kuba nkundiye sinatevye twaciye twihuta turakora ibishobora kutwemerera ibidukingira ibimukingira n'ibinkingira kugira dushobore gukora ivyunguka. Sinagereje aho hari uwundi musore, uyu musore mubona ngaha yitwa Kid Ngabirano, yitwa Jire ariko umuziki wamuhaye Kid Ngabirano. Imbere yuko yitwa Kid Ngabirano yitwa Hot Kid, ni umwana wo mwisite, ni umwana mbere benshi batari bazi yuko ashobora no kwicara muri kino kibanza, ariko murazi yuko Imana mu gutanga n'icagura kandi tangira ku gihe. Naramusabye yuko no mubera umuvyeyi arabikundira, ariko Hot Kid hari umwe mu bamenyesha makuru bamubaye hagufi imyaka myinshi aro bita Dieudonné Biggie akaba asanzwe akorera akaba ari cegera cha directeur wa Black FM kano kanya, nabone akaba ari mu bantu twavanye kure ku ma televiziyo, ariko uyu munsi akaba ari cegera c'umuyobozi asanzwe arongoye isamirizi Black FM. Akaba yarifuje yuko yomwiyegereza ashobore kumufasha, ariko nkuko mubizi yuko ibintu usanga bigoye, yaragerageje arakora ibishoboka byose aragira hamugejeje. Nanje ndavuga ati kano kanya ndabona yuko hamwe no mutora hamwe no gerageza kumwiyegereza yovamo ikintu gikomeye. Ndabarahiye ni umwana afise ingabirano iteye ubwoba nanje ntarigera mbona. Ico nakoze ni imfuvyi, naravuze ati reka uno mwana nkuko ndumwe nkuko nahezagije umutima w'ikigongwe ati reka ndamwiyegereze ndamurere ndamube hagufi nkuko sanzwe nzikafise ingabirano, ibikenewe byose ndabikore. Niko guca ndamutora mbere gushaka no kanya akaba abana munzi wanje kubera ingabirano yiwe gusa. Rero nkamwe nimwamukundira nivyakunda mukazomutiza amatwi yanyu neza n'imitima, ndizera neza yuko azokora ibikorwa bidasanzwe kandi atazigera hemukira buri mwene igihugu wese azoba yamutije umwanya wiwe, kuko mu minsi mikeya ndamubona kure cyane. Nabone sinihuse naravuze ati nivyo guma muri fasha canke ati nshigikira tutagira ibiduhuza canke ivyemeranya yuko tugiye gukorana. Nawene ndavuga ati wewe utegerezwa kuba turi kumwe, ariko kubera ko dufise udukurira ari wowe Manela yaravuze ati abaririmbyi bafise ingabirano mu Burundi ni benshi, reka tubicishe nihiganwa nshobore kugira akantu kakabazo nshobora gutanga ugatora azwa muri bamwe bazofata ya mbere muri benshi bazokurikira mu gusinya amasezerano na Wema Entertainment. Kid Ngabirano rero akaba yavuye uwa mbere muri ico kibazo cyabajijwe n'uwo muvyeyi, ariko akaba atarababonye ne kuko Wema Entertainment n'umuryango wagutse n'umuryango munini urimo abaririmbyi benshi. Hariho umuraperi kuva mu ntara ya Ngozi aho bita mu Gashikanwa, nawe ni numwe mu barapere bazoba bari kumwe natwe muri Wema Entertainment, yitwa Big J, benshi muramuzi, umurapere wo kuva kera yasohoye indirimbo nyinshi. Mbere benshi bakunze kumwita ngo Rumeni Bikaya, ndaza kumwerekana nihagera, ariko nawe numwe mu baririmbyi ari muri Wema ariko ataragira ibibako byo gusinya amasezerano. Arone ndi muririmbyi yitwa Jizo muramuzi, yarimba indirimbo Ubusyano murayizi, nawene yarashije gufata ikibazo abo amraro ubwanyage yewe n'ukuri n'amajambo menshi bise mvuga usibye ijambo ryo gushima ibyo Imana ikigirira kwaruka mu Burundi
shaka wafasha kwiteza imbere mu byo bashoboye ubwenge bwabo, haba mu muziki, haba ubushakashatsi bateza imbere, bakwiteza imbere mu byerekeye urukana bumenyi. Urabona yuko urwaruka rw'Uburundi rutari inyuma, urwaruka ruri muri Amerika, muri Chine, mu Bufaransa n'ahandi hose. Ikindi kintu tuguranyije ngaha ni uko kuva kera nanjye nshigikira urwaruka ruri hirya no hino mugabo cyane cyane mu muziki, kuko ndazi akamaro kayo. Umuziki ndazi yuko ari ikirahuri kininiya cyane rwose kigera kure. Ndibuka mfise imyaka 7, 8, 9 hari umugabo numva bavuga Bob Marley, kubera namukunze nashaka kumenya igihugu ciwe, menya amateka y'icyo gihugu. Urabona yuko yari ambassadeur sans décret, kandi uwo ambassadeur atadekrovise mugabo kubera ubuhinga bwawe budasanzwe abantu bose baramenya Jamaica, baramenya icyo gihugu n'ibindi. Nuko rero namwe Uburundi kubera mwebwe muri nka baduza bamenye Uburundi ko ari igihugu kimeze kiryoshe n'ibindi byose bimeze neza. Niyo mbabona hafi y'urugwaruka, uko ndazi ingaruka yabyo, turabahanura tubereka ukuntu babyifatamwo. Niyo mpamvu nahisemwo uyu munsi udasanzwe kubakira ngaha kugira ngo bagira amasezerano bayagire twese ibintu umurango babona, tout en lui souhaitant un meilleur succès. Ndazi ko ubuzima bw'umuziki ntibworoshe, il doit travailler très fort, kandi umenye yuko ni monde il très concurrentiel et très conflictuel. Murabyumva rero, il est très concurrentiel et très conflictuel. Aho hantu rero no kwitondera, mugabo tubavuma hafi. Yo mupasoni ubyeyi bakavuga ngaha yarampamagaye haciye iminsi abisaba yuko baba hafi Maniri. Naho mpamvu nashoboye kubakira ngaha no kubaba ngaha. Nibaza yuko n'abandi bari inyuma badoshikirwa mu gihe badotumbera yo Wema Entertainment, hanyuma natwe bakadutumbera bakazora abo kuntu donc inabihe yabo yo tera imbere ku neza yabo nabo n'imiryango yabo y'igihugu. Murakoze cyane. Tufuje rero kuranirwa ngaha no kupasa très bon moment avec la jeune urwaruka, kandi tufuje plein succès et beaucoup de courage. Murakoze. Umeze neza? Navuye sofa nawe sinakendije nyene, abo twaje tuzananye bose barananiwe, bararekuye, byarabuze barashobewe, iyo njani kure. God please bless my way. Iyi miziki irimwo urwanko, uyikora bisaba utange igitambo, n'uwo munsi rimwe gutera umugongo. Ino ngwano is password no bro. Bwa na mbere abashimire abo turi kumwe hano imbere babakuze. Bwa kabiri rero mbarabanza gushimira abaririmba Ave Smith namubonye, Epro, yabona n'abandi ndabashimiye cyane. Bwa kabiri ashimire media zose zingaha zaje kudushyigikira kuri uno munsi uri hejuru. Ikintu kimwe navuga, umuziki ku bantu bawuzi neza ni inzira igoye cyane. Uno munsi hari amakamera arenga 2 imbere yanje, hari amamikro, ariko hari igihe kigeze kuba ndasaba ikiganiro abanyamakuru bakakinyuma,
ariko namusinze n'ukuntu bahageze baza yuko biratahuritse kuko umuntu wese akurikira ahantu hariko haraka umuco kandi itara ririko riraka umuntu wese yifuza kuja kuraba urya muco ico uriko uramurika baza yuko nta chance ibaho ku muririmbyi ahubwo umuririmbyi chance yiwe iri mu kazi iri mu gukora ibyo ndiko ndavuga Elpro araza kubitahura arazi iyo tuva bahita mu Kayanza ahantu bita Igwintare cyangwa ku Igwintare n'Ubujumbura atakaza bafite gukora umuziki ibintu byari bigoye cyane ariko Imana yararavye aravuga ati ntawe yizera azigira baramana so hari byinshi cyane numva bavuga ariko icyo bavuga kuri munsi kuri jewe ndaryohewe ariko tujye gushyigikiranira hagati yacu tujye gushyigikira impano ntituyindire ngo umuririmbyi atere imbere ngo abe ariho tumuzanira amakamera nibaza ko uri umujurnaliste uri umumenyesha amakuru abaririmbyi birirwa barakwandikira akajambo bakunze gukoresha ngo abaririmbyi baragara birasaba ko kujya si ukugara ahubwo tuba turiko turibuka ingufu namwe mwaduteye kera nta kugara kuba kuri kuko hari igihe umuririmbyi aba yumva umuziki kubera media imwe ikiganiro tujye gushigikira impano zikiri hasi turindire ngo zake niho mbyuce mugenda mutwambika ishusho itari nziza ngo abaririmbyi baragara no mu bavyeyi bumve ko abaririmbyi ari abatandero bagara ibituma iryo jambo rigaruka nuko media yose kugira support ngo umuririmbyi akiri hasi bene wacu nibara ego nibaza yuko twiga gushyigikiranira tukumviriza impano mbere y'uko iyo mpano yo ubwayo yerekana niho ayo majambo avuga ngo abaririmbyi baragara ntibishora mu message ava kuko namwe ntimwadusapoti tukiri abana mugabo uno munsi uraririmba akaririmbo kamwe kakabahira telefone yawe uhakwa no kuyita kubera media naza yuko ndashimiye media cyane iyo mutaza kuhaba shabwa ko twatembere kubera mwahabaye bwa mbere habaye Imana iraduha impano iradukuza ubwayo namwe muratumenya muradushigikira cyane turashimira ariko ijambo ryanje ino ntsinzi imwe mu ntambwe zanje uno munsi ibigishe gusapotinga impano zikiri hasi murakoze cyane Tisigira amashure ni gute wo munda no mu kigobe niriwe meze neza na Jenny Kid Gabirano the boy from Kamenge first of all nashaka gushimira kwanza umuntu adahenga mvuze ko wenye mutabone mawanje niwe yampaye ubuzima yanyigishije amashuri ashoboka bivanye n'uburyo bwiwe ndamushimiye aho ari hose rest in peace to her hama wa kabiri nashimira ni umumama yize zino mpano hano akadushiramo amahera si byakira umuntu uwo ari we wese Imana imukomeze imwongereze imigisha aho ari hose nashimira kandi na nyakubahwa Maître Muvayo Jean wakoze cyane kudushikako hama nongera nshimira ex-manager wanje Biggie for everything kuri buri kimwe ndamushyize mu mutima he is like my dad shimira mwese amamedia abaririmbyi bari ngaha bamwe nahoze mfana imyaka ibiri itatu iheze enasi bafana kubera bandusha experience kandi I believe ni byinshi
nzobakurako ndifuza ko bonkunda bakanshigikira. yifuje kugwamura abaririmbyi abifite uburenganzira. Tugire dukubite tubangura, dushimire abantu bose muri ngaha twari twabivuze, ariko bimwe byimva mutima abamenyesha amakuru, dushimire n'abaririmbyi bari bafise byinshi bakora, dushimire El Pro, dushimire La Vache, Alvin Smith, dushimire Oscar nawe nyine ari ngaha. Ntitwavuga amazina y'abantu bose, ariko mwese mwaje turazi ko mwahevye byinshi. Ku baririmbyi bo nirindi iteka, kuko ni gake benshi bakunda kuvuga ngo ntibakundana, ariko urukundo ruriho. Urukundo rubura ku muntu umwe, ntirubura ku bantu bose. Nuko reka rero dutere imbere mu minota nk'ibiri. Hariho reka rero kuko akanya ni gato, mugire icyo mushyikirije nka CEO wa Wema Entertainment. Namwe kubaramutsa abashinga naye n'abatwere n'abakiriye bombi bagashika ahantu n'umunsi mu mitima yabo ikabafasha kugira ngo bashobore kuza gushigikira ubwo rwaruka rwacu. kubera Imana ibahezagire, ntibari babuze ibyo bakora, ariko ko babashitse aho hantu n'umutima w'urukundo batweretse. Imana ibahezagire cyane, kandi nongera nshimira abajournaliste bo mu Burundi n'abategetsi bo mu Burundi, kandi n'abafanzi bose bakurikirana urumva Wema Entertainment, kandi n'abarundikazi bama badufashe mu mugongo. Si byoroshe, ariko kubera dushigikiwe n'abo bajournaliste n'Uburundi, Imana n'ukuri yarabidufashamo mu gukorera hamwe kugira ngo dushobore gufasha uko rwaruka mubona rwagiriye ibakwe, kugira ngo rushobore gushika ku mpamvu zako. Kubera Imana ibahezagire, ego ubwanje kwere nta kindi nobasabira kinini ku bantu bose n'ukuri mudufasha, gusa Imana izobaha iherezo ryiza. Nico mbona kwere nobasabira. Ahandi ikindi sinibagiye kandi kubibutsa sapoti yanyu kwere, aho ubwigere hera hanyene, special abajournaliste mwaba mwadufashe mu mugongo ibihe byose. Ntacyo twokora nitutaba dufise sapoti yanyu. Urugwaruka ruriko rurerekana impano yarwo, nta na kimwe ngo haba rushikako nirutaba rubafise. Kubera ikintu ndabasaba, mushishikare nk'uko mwahora, mubafate mu mugongo, dukorere hamwe, turabe ko boba Burundi bw'ejo mu byo bipfuza gushikako. Ahasigaye ndabaye big congratulations abashoboye kuba batowe muri Wema Entertainment. Imana ibaje imbere, ibarongore kugira ngo bazoshobore gushika kuri dream zabo.
sinibagiye kandi no gushimira wowe nyene sindakoze izina nk'agaga abantu bari kugira ngo making everything happen like that. Imana iguhezagire nongera nshimira Andri Promoter hamwe na Ifpali ubwitange bafise kugira ngo ivyo bintu bibe uko mubibona nukuri n'Imana izobahemba. Naco nabahemba Urakoze. kandi nashimiye na Metre Muvayo nawe Imana imuhezagire kuko n'umuvyeyi ivyo vyose mubona kubera Imana imugirire neza ashishikare kubana umutima w'afise hasigaye Imana ibahezagire kure. Nuko murakoze ariko hari akajambo muhereje ko tutumvise neza muvuze ngo baratwongere atwongere Otibari muvuze ngo baratwongere nanandre abongere yavuze bari narangire bahezagire. Urakoze cyane nawe Imana iguhezagire. Linoji nawe nyene ku ruhande rwawe natwe yasinye ku ruhande rwiwe naguhe nawe usinye ku ruhande rw'iwawe ni zibiri. Linoji rimwe kabiri gatatu merci beaucoup. Iyindi yes latri iyo ni iwawe hari ibyo gukompleta ngaho turashobora kujya gukompleta sawa. No, DJ calm down, take down okay tubandanye. Havuzwa gusa Legend na Kid Gabirano abo bandi turabakunda ariko tuzobavuza ubundi munsi n'abiwacu bose okay. Merci beaucoup Latri okay. Mufate rero Latri Linoji okay. Linoji musinyire Latri ko uvyemeje nawe merci beaucoup. Nimuhaguruke muramukanye rero muce muhana nayo makontra urabona turifuriza kugira ibihe byiza ntimuzovane nka kwa kuri twama tubona ibi biba bisengeye mwumvise ko n'ababyeyi babiherekeje. Merci beaucoup. Iyo foto ndayikeneye reka rero merci beaucoup nimuvyagire. Reka tuje kwa Kid Gabirano mubikire Latri mubikire Linoji. Kid Gabirano nawe kwa kundi nyene Linoji wagira na Latri Promoter yes Latri nagusinyire ko akwakiriye mu bwami bwa Wema Entertainment mu Burundi agiye kuzara guherekeza mu biteramo umusaba amahera gukora indirimbo n'amavideo utazomurarana inzara abamenyesha amakuru tuza tubivugura inzara uzoza uratubwira okay. Nawe musinyire ko ubyemeye namba wahora uba mu gisande mugiye mu Irohero mugabo uba mu gisande mumbabarire Bujumbura yes no mu Cibitoke ubu turi Bujumbura yes. Yes. Tubiheraheze. Merci beaucoup. Merci. Ibirimo muri kontra twabonye akanya koba gato. Merci musinyire nawe.
nawe ugira ibisigaranye ibintu birakomeye cyane birakomeye tugire vuba hari ibintu biriko biraduhamagara muri province Munda ariko araduhamagara baramukanye iyo foto ndayikeneye baramukanye mugwane Munda okay merci kandi mufise n'imishatsi imwe muranasa oya niba okay merci Landry merci beaucoup murakoze mugabo rero murashobora kubyagira ariko ari ikintu gikomeye cyane mwari musanzwe muzi yuko Landry promoter benshi mwamumenye kubera televiziyo online yakorera na bari kubona ngo mwizeye mugasinya yes reka rero tumuhe Landry amere nk'uko bitabangura agira icyo avuze kuri iyi envelope hanyuma acaha metwe muvayo kugira dusozere murakoze cyane hama hariho bamwe mu bantu nagomba mfate kwanza umwanya nshimire abantu bakoze ibishoboka byose mu gushigikira umuririmbyi Lino G ndavuga Simbizi wa Semavumba namubonye ngaha nabonye Tyro 6 Demana namubonye ngaho nabonye n'abandi baririmbyi batandukanye mu Sabi n'abandi benshi bashoboye gufasha uyu muririmbyi Legend igisohoka kugira abantu bashobore kubandanya bayikunda ndetse bakoze ico bategerezwa gukora ndafise n'abandi baririmbyi rero urumva ko urugamba rukibandanya muri Wema Entertainment si nk'ababandi umuririmbyi yaje gusinya kontra ntashobora kuvura ingena ashobora kuyideplasa canke ngo bigende ukundi twabateguriye akantu ko kubaha kugira bashobore gutunganya tumwe mu tubazo baba bafise muhira akaba ariyo mpamvu mubona Lino G twamuhaye envelope ni envelope irimwo amafaranga ntashobora kuvugira izina harimo akantu k'akadeplacement cyo kibe na Kid Ngabirano nayo twamuhaye envelope kugira ishobore kumufasha hama jewe n'ivyo mu rugo ariko ntegerezwa kuronka ingene ni deplacer n'ibindi imbere yuko duhava dusozera metre muvayo hava fata ijambo reka dusabe Alvin Smith ashike hano imbere ashobore kugira gufata akajambo nk'ubaririmbyi bashoboye gushika hano kuri no munsi tunashimira na Oxy twamubonye ngaha Imana imubazagire bazane na Elpro nimba bishikunda baririmbyi bose bari ngaha byo kunda kubashika ngaha imbere hamala vashe agafata ijambo nongera nshimira na Kala oyo kabisa nasagusaba baririmbyi rero mushike ngaha imbere kugira mushore gufata akajambo mutubwiye nuko ngene mwabonye ibintu murakoze mwiriwe mwese jewe nitwa Alvin Smith la voix originale je suis artiste aussi mugabo jerire kuye ibintu byo kuvuga ijambo kuyerije navyo menyere wallahi en fait j'ai nashaka kuencourager vous toi t'es mon frère tu sais on se connaît donc il y a longtemps et Landry aussi c'est mon frère hein. Ouais, on se connaît à la Chine Kamishi. Toi aussi frère, donc courage. Mais tu qui nous tourne au Vugadji, oui. Ah, merci beaucoup frère. Voilà c'est. Ndabaramugije mwese nizere ko mumeze neza mbo ego nta menshi mfite yo kuvuga mere kuri Lino G ndamukera icambere twarakuranye n'umwana wo muhira cyane mvuga ijuruha rurashika muhiriwe aranyumva so ivyo twabayemwo ivyo yaciyemwo ndabizi iyi ntambwe ateye ndayinezererewe nabandanye novuga yuko ugereranije kuri aho yavuye si intambwe ntoya mugu ugereranije ni ari karaja novuga ko akiri umwana ni intambwe ya mbere nabandanye abandanya kura abandanya agera kure
Landry nta byinshi novuga twarabanye arazi ivyo twacanyemwo vyinshi yama nabivuga sinokwirirwa ndabisubiramwo arazi aho narindi ndazi aho yarari so novuga yuko umwete afise nubwira n'ivyo bimushikanye ngaha nabandanye yari karaja ndavye hageze novuga yuko aracari muto uravye hageze benshi turazi yo bari mugabo uravye imyaka afise igiharara afise ahari mu myaka nka 10 iri imbere ndibaza ko mwese mubona nazobageze abandanije akora guca nyene ndamuteye intege cane ambwiye ngo mutamwisha zobica so kid ndagukeje ndabakeje mwese mubandanye mutera imbere novuga yuko umwe muri twebwe akuze sibo bonyene biduduza twese niteka kuri twese n'urukundo kuri twese no gugushigirana kuri twese ndabakeje respect. Thank you. Tugira amahoro kubatanze nitwa Ox hama nanje nkabangira mvuga ijambo ku muryango wa Hitop TV hamwe na Wema Entertainment userukiwe na Landry Promoter ndababwira ati congratulations cyane gose ni intambwe nini ya cyane turaryohewe kubona mugeze kuri runo rwego ijambo novuga ni rimwe ryonyene nuko ibibazo bizoza ari byinshi challenge zizoza ari nyinshi mugabo ntimuzoziruke canke mugende muzigwanyo ya ico muzokora muzozifate zibe nk'ifungurwa zanyu muzofate challenge muzigira ifungurwa zanyu kugira ejo canke hirya ejo babone mugenda mukura kuko iyo mubigize ifungurwa muravyibuha cyane ni kuvuga bataronse muzoronka ni bikorwa byanyu gusa ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana boje kibazo kifise ni kimwe gusa Hitop TV na Wema Entertainment Wema Ornella bahuye ryari bahujwe niki murakoze Hitop TV na Wema Ornella bahujwe n'umurava w'abasore batatu ari we Landry Promoter na Yves Bali cyo kimwe na Alvin Gucci bahujwe n'ibikorwa vyiza w'abasore n'indi myuga rero nibaza yuko programme yindi izina Juvan ariko ibirori uno munsi birarangiye abashaka guterama biha kamwe canke bakubita umudiho bazunguza bakubita akaguru ni karibu ngaha kuri Club Jardin murakoze cyane gose merci. Thank you murakoze cyane muri mwese mwatwitabye rero n'umwanya mwiza sasa w'umuziki shakira njoga zirahari n'ivyana koboka turabafata neza